Ndakuramukije nshuti mukunzi wo bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Mu ntara ya Kirundo wa munyeshure yakubagurwa n'umuyobozi w'ishure ku Ntega n'ubu haracatakamba ngo akingirwe. Narakugeza ko iyo nkuru ibabaje ku buryo buramvuye ntunyemerere ngugeze ko ni inkuru ivuga ko seneri yahagaritse mu biro bikuru by'uwo mugambwe abantu 11 bamaze igihe batangaza ko batemera ivyavuye mu makoraniro aheruka kuba. Umugambwe seneri urongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa waraye uhagaritse abantu 11 bahora mu biro bikuru by'uwo mugambwe ariko bamaze iminsi batangaza ko batemera ivyavuye mu makoraniro hadasanzwe abiri aheruka kuba mu kwezi kwa Ndamukiza 2023. Umugambwe seneri ukagiriza uwo murwi w'abo banywanyi urwiriyemwo ahanini abashingamateka batowe mw'uwo mugambwe amakosa menshi wakoze harimwo kuba baranse kwisigura kuvyo bagirizwa n'umugambwe. Nk'uko tubisoma mu nyandiko zatewe ku mukono kuri uwu wa gatatu n'umukuru w'umugambwe seneri Agathon Rwasa, abo bantu 11 bahora mu biro bikuru vy'umugambwe bagirijwe ivyaha bikwirikira: kuba babona ko haribo bofata ingingo kw'izina ry'umugambwe, kuba batigeze batanga ivyemezo vy'ibikorwa baranguye nk'uko amategeko y'uwo mugambwe abitegekanya, ndetse kandi barandikiwe amakete abasaba gusigura ivyo bagirizwa nk'uko babisabwe n'umugambwe ariko ngo ntibabikoze. Amazina yabo bahagaritswe mu rwego rukuru rw'umugambwe seneri hagizwe ahanini n'abashingamateka. Abo nabo akaba ari Nestor Girukwishaka, umushingamateka Perate Niyonkuru, umushingamateka Bernard Ndayisenga, umushingamateka Terence Manirambona, umushingamateka Felix Mozeriniga, umushingamateka Leopold Hakizimana, umushingamateka Marie Immaculée Ntacobankiza, umushingamateka Godebert Hatungimana, umushingamateka Jean Berekimasi Mbanye, umushingamateka Zeno Bigirimana hamwe na Kati Kezimana hasanzwe iki gihe hari mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko EAR. Nayo mbandanije na ya nkuru nari mugeje ko mu ntango z'ano makuru nuko mu ntara ya Kirundo wa munyeshure yakubagurwa n'umuyobozi w'ishure ku Ntega n'ubu ariko haratakamba ngo akingirwe. Ndayishimiye Christella mu rwandiko yandikiye buramatari w'intara ya Kirundo kuwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 avuga ko kuva akubaguwe na Nemeyimana Oscar yahora ari umuyobozi w'ishure rikuru rya Mugendo muri komine Ntega intara ya Kirundo n'ubu nta gahengwe afise kuko bamwe mu bigisha baguma bamwagiriza kwiba ibibazo ahandi, akaronka abamuhamagara kuri telefone bamubwira ko adahevye kwitwarira Nemeyimana Oscar azokwicwa. Uwo munyeshure abandanya asigurira buramatari ko aho yitwara ubwa mbere umushikirizamanza wa Repubulika mu Kirundo yari yamubwiye ko urubanza ruzobandanya uwo muyobozi anyegurutse. Nemeyimana Oscar yahavuye aja ahabona ahindurirwa ishure yigisha ko ariko dosiye iguma mu kabati. Umushikirizamanza wa Repubulika mu Kirundo nawe yabwiye abamenyesha amakuru ko ari ikibazo co mu gisata c'indero. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo nawe akaba yishuye abamenyesha amakuru ko bakigira amatohoza bahejeje bazoca babiha abajejwe gutanga amakuru bace babishikiriza. Nayo mu biriko biravurwa mu gisata c'amagara y'abantu nuko womenya ko indwara bakunze kwita kurwara intinyi kenshi ituruka ku ngaruka zo kubura urukundo rwo mu bwana. Mu kiganiro ku bamenyesha amakuru categuwe n'ishirahamwe Aruma Burundi kuri uyu wa kane igenekerezo rya 29 ruheshi 2023, abahinga mu by'inyifato bamenyesheje ko indwara yo kubura urukundo rwo mu bwana ari kimwe mu bituma umuntu agaragaza inyifato zitamenyerewe ageze mu rugo, ugasanga aratinya ibikorwa bijanye no kurangura amabanga y'abubatse bimwe bita kurwara intinyi. Serafine Niyakire asanzwe ari umuhinga mu by'inyifato busikoroge yamenyesheje ko iyo ndwara kenshi usanga ari inkurikizi z'uko umwana atigeze yitabwaho canke ngo ahabwe urukundo rwo mu bwana, na cane cane kuva igihe yari afise imyaka iri hagati y'ubusa ndetse n'imyaka 6. Uwo muhinga akavuga ko rero abo bana iyo bageze igihe co kubaka izabo ahanini baba bakeneye urukundo rwa kivyeyi, affection parentale, hatari urukundo rw'abubakanye, affection conjugale. Ngo niyo mpamvu rero usanga batinya gukora amabanga y'abubatse kuko ahanini sivyo baba bakeneye. Akaba agira ati ni ba bantu baba bashaka ko umugabo wabo yobabera nka se wabo canke umugore wabo yobabera nka nyina.
kuko ntibaba bararonse urukundo rw'abavyeyi igihe bari bakiri bato. Utese ni ibihe bimenyetso bikunze kugaragara ku bantu barwaye ingwara yo kubura urukundo rwo mu bwana? Nk'uko bisigurwa na Serafine Niyakire ngo abantu mwene abo iyo bakuze usanga bagaragaza inyifato itandukanye n'iy'abandi, ugasanga ni abantu b'inkomwa hato badashobora kwakira impanuro ubwo nyene bikwegerako twose egocentrisme. Ikindi ngo usanga bakunda kugaragaza ibimenyetso nko kwama bamenetse umutwe atanyanduruko, kwama barwaye mu nda ariko baja kwa muganga bakabura ico biturukako, bakama mu bibazo vyo kubabara umugongo, barwara umusonga canke ugasanga barwaye amanefe canke amaso ariko abaganga ntibatore ico bivako. Uwo muhinga mu vy'inyifato akaba avuga ko kenshi abo bishikiye hari bamwe bakunze guca bavuga ngo barwaye urukundo. Iyo ari umuhungu ngo ntaba yiyemera, usanga bimugora kuresha, mbere ugasanga urukundo rwiwe nta mizi rugira ku buryo ashobora kukwishimira muri uyu mwanya, hama hahera igihe ugasanga yaraguhimbye. Iyo ari umukobwa naho ngo iyo abonye umuhungu amuganirije canke amukoreye ivyiza haca yishiramwo ko bakundanye kandi atari vyo kuko ngo kuri we aba akorewe ibintu atigeze akorerwa kuva akiri umwana. Ibindi bimenyetso ngo ni uko ushobora gusanga abantu bagize ibibazo vyo kutaronka urukundo bakiri abana, kenshi bakunda kugira ibizunguzungu, bakaraba, bagatakaza n'ubwenge, bakavyitiranya n'intandara. Gusa itandukaniro ngo ni uko uwufashwe n'intandara arwa bukwi na bukwi, ariko urwaye iyo ndwara yo kubura urukundo rwo mu bwana warwa buke buke ku buryo wokwibaza ko hari ivyo yigirishije. Ikindi ngo usanga hagera igihe imibiri yabo ikadadarara, ikamerereza, mbere hakagera igihe bikanga ko bavuga, mu muhogo hakiziba. Ikindi ngo iyo bakuze usanga baba bakunda abantu babagirira impuhwe kugira ngo babone ko babitwararitse, baba bakunda gukora ibintu bikurura abantu, ari nayo mpamvu kenshi iyo ari umukobwa afise ico kibazo usanga akunda kwisiga cane kugira ngo hakurure abantu bamurabe. Ubutese ni igiki cokorwa ku muntu yagaragaje ivyo bimenyetso? Uwo muhinga mu vy'inyifato ahanura ko bishitse mu kibano hakagaragara umuntu afise ivyo bimenyetso ko ica mbere cokorwa ari ukumujana kwa muganga w'indwara zo mu mutwe kugira ngo amube hafi. Iyo ari umwana agaragaje ivyo bimenyetso ngo ntibikwiye ko womukankamira cane canke ngo umukubite, ahubwo ngo vyiza uri umuvyeyi wiwe canke ari we umureze wamuronderera umwanya wo kumuganiriza, ukamwereka urukundo, mugakina akakwisanzurako. Uwo muhinga akaba amenyesha ko ikosa rikunda gukorwa n'abavyeyi hari ukwiyumvira ko umwana umuhaye ivyankenerwa vyose nk'ivyo kurya, ukamurihira ishure n'ibindi biba bihagije, ariko ngo ikindi gikenewe bibagira gukora ni ugutanga ubuntu, humanite. Ikindi ngo abavyeyi bogerageza kuza baravyara abo bashoboye kurera, bakirinda kuza barata abana mw'ibarabara, kuko ngo iyo umwana adakuriye mu muryango navyo bituma akurana ibikomere, mu nyuma akazosanga yarwaye iyo ngwara. Mwomenya ko mu bushakashatsi bwakozwe na Aruma Burundi basanze ibice 30% vy'abantu 90 bakoreye ko isuzumwa bagendana iyo ngwara yo kubura urukundo rwo mu bwana. Ese aho muherereye hari abantu murabona bafise ibibazo mwene ivyo tubayagiye? Mutwandikire.